Mu Burundi bwacu hari ibisagara byinshi, ariko hari igisagara kimwe ubu kiriko kiravuga giti muze mwese ndabategurira ibintu vya moderne, ibintu bidasanzwe. Ego cyane wavyumvise neza, n'igisagara kiriko kirivugira. Ico nta kindi ni igisagara ca Gitega. Igisagara bamwe bahora bita hagati mu gihugu, umutima w'igihugu, ariko ubu kiriko citwa hagati mu iterambere. Uyu munsi umuntu arashobora kwicara neza agakoresha internet ku buntu, agasheza telefone yiwe ku buntu, atakintu na kimwe asabwe. Mbega ukwibaza ati ni mu Burundi canke ndi Dubai? Komine Gitega yazanye iciyumviro ciza, ikibanza co gutinamiramwo abantu benshi bagiye batandukanye. Ico kibanza gifise internet ku buntu, gifise amashanyarazi cyangwa se electricité, aho ushobora gushariza telefone ku buntu. Mbega urumva ko ushobora kuhagira telefone yawe niyo birimo 2%, ukaja kuhavira kuri 100%, ata amafaranga yo gushariza, ata kiguzi ugeze utanga. Abanyeshure benshi baza bahagana, abadandaza baraharonderera amakuru, ugwaruka ruriko rurakoresha wifi. Hari mbere n'abaje bavuga ngo jewe naje gusariza telefone gusa, nkiri hano, nkiri no kuri TikTok, nkiri no kuri YouTube. Ariko rero hari amategeko makeya asaba kugira utiramire mu iki kibanza. Biravugwa neza na neza ko iki kibanza ukizamo woze neza, wambaye neza, ugaragara neza. Ibi bivuze ko ushobora kuhaza utameze neza cyangwa utambaye neza, bakagusubiza inyuma cyangwa ntibemere ko wicara hano. Ni ukuvuga ko niba umeze nk'uwaraye agwana, bashobora kukuraba nabi bakakwirukana. Iki gikorwa cyateguwe kandi gishyirwa mu ngiro na Gasape Group Innovation Limited ku buryo bwa komine Gitega, kandi abantu benshi bariko barashima ico ciyumviro, kuko ubu umuntu ashobora kwicara ahantu heza agakoresha internet ataca asabwe. Burya kera washaka wifi ukabanza kuraba umuntu afise hotspot, none ubu biriko birahindagurika. Igitega iri kiraba igisagara c'akarorero vuba cane, no gushika Igitega uzosanga abantu bavuga bati password ya wifi ntigikenewe, ni ku buntu gusa. Mu bantu benshi bariko barashimirwa harimo Saxiperi Gateka. Uyu niwe yavumbuye urubuga rwa Gasape, ndetse ni nawe CEO wabo. Bivuze ko abantu benshi bavuga ko ivyiyumviro nk'ivyo bikwiriye gushigikirwa, kuko igihugu gitera imbere iyo hari abantu biyumvira bati twokora iki kugira abanyagihugu bamererwe neza. Kandi benshi bizeye ko ibikorwa nk'ivyo bizobananya gukwiragira hose mu gihugu. Mbega imaje mu Burundi bufise ubu, mbega imagine umunsi hose mu Burundi hoba hari wifi ku buntu. Abantu bamwe boshika kuco bavuga, abantu benshi boshikaho bavuga bati data, ahubwo ikibazo ni kubura telefone, naho data ntizikiri ikibazo. Iterambere se inyubakwa gusa, ni ugutuma abantu banezererwa bakamererwa neza, ni gutanga amahirwe no gufasha ugwaruka. Iyo igihugu gitanguye gutanga internet ku buntu, ibi biba bivuze ko ejo hazoza hari kuza neza. Kuko no munsi telefone si yo guhamagara gusa, telefone n'ishure, telefone n'akazi, telefone n'ubucuruzi, telefone n'isi yose ibiri mu kuboko kwawe. Gitega iri kirahinduka buhoro buhoro, ariko neza na neza, kandi kumbure ibi ni intango gusa. Ejo hashobora kuza n'ibindi byinshi, internet ku buntu, ibibanza byinshi ku buntu, n'igisagara gituma umuntu avuga ati sha, ahubwo nkiri hano sinifuza gusubira iwacu. Karibu rero iwacu Gitega, karibu iwacu mu gisagara c'iterambere, karibu iwacu Burundi, karibu iwacu mu gisagara c'isuku, karibu mu gisagara gifise wifi itajya amayinite. Ndagushimiye we banye nacu mu kiganiro twamye dutembera Burundi neza na neza Igitega turabidasanzwe biriko bihakorewe. Ndabashimiye.